Ngo abakongomani bafise ibibazo natwe mu Burundi tuba dufise ibibazo. Ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano, aho avuga yuko abakongomani bagera ku 35,000 aribo bamaze guhungira mu Burundi. Muri abo rero hakaba harimwo abapolisi bashika 100. Ku rundi ruhande umushikiranganje mu vyajeje harimwo amasoko ntanganguvu avuga yuko wa mukongomani yemera kuzana igitoro mu Burundi bamwemereye, ariko na n'ubu bakirindiriye yuko atangura kuzana igitoro. Ku rundi ruhande ngo nta ndege ya Rwandair yigeze ibuzwa kugwa ku butaka na bumwe bw'u Burundi. Ivyo rero bikaba ari binyoma vyari bimaze imisi bica ku mbuga ngurukana bumenyi. Aya n'ayandi ni muri burakeye. Turaza no kugaruka ku makuru avugwa mu makungu, aho Perezida Donald Trump abwira mugenzi wiwe wa Ukraine Vladimir Zelensky yuko yoreka kwiriza abonye hatanguye ibiganiro hagati ya Amerika n'Uburusiya, kuko ngo yarose amahirwe menshi yo kugira ngo atanguze ibiganiro ariko ntiyabikora. Akanamwagiriza yuko ari we yatanguje ingwano hagati y'igihugu ca Ukraine ndetse n'Uburusiya. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira mu bushikiranganje mu vyo bujeje harimo umutekano, na cyane cyane ku mpunzi zimaze kwakirwa mu Burundi zivuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko twagiye tubamenyesha, musanzwe muzi yuko muri Kongo mu buseruko ariko haba intambara iri kihuza umuhari wa M23 na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Intambara imaze guhitana benshi ndetse ibihumbi n'ibihumbi bakaba bamaze guhungira mu Burundi. Ubuheruka tukaba twabashikirije yuko mu misi ine gusa hashitse impunzi zirenga ibihumbi 10. Ubushikiranganje bwari ko buregeranya kugira ngo izo mpunzi zikoregwe amatohoza, hanyuma barabe n'umwidondoro wazo, zitangure kurungikwa mu nkambi y'impunzi ari mu ntara hagati kugira ngo izo mpunzi zikurikiranwe zongere zihabwe ubutabazi. Martin Nteretse rero umushikiranganje mu vyajeje harimwo umutekano akaba avuga ati nimba aba bari mu bibazo natwe abarundi tubirimwo, ngo twakoranye rero kugira ngo tuganire ku bibazo bijanye no kwakira izo mpunzi bene wacu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva ku itariki 12 Ruhuma 2025 gushika ubu rero mu Burundi. Uburundi bukaba bumaze kwakira impunzi zo muri Kongo zirenga ibihumbi 35. Hakaba rero harimwo n'abapolisi bashika kuri 100. Ubu naho rero ngo abapolisi bashika 100 bakaba barahunze iyo ntambara kandi bakaba bamaze kwakirwa mu Burundi, nkuko umushikiranganje Martin Nteretse yabishikirije mu nama yabaye kuri uyu wa 19 Ruhuma uyu mwaka nyene. Ariko rero ngo ibintu birashobora kurushiriza kuba bibi, nkuko bivugwa n'ubuserukira ishirahamwe gitaho impunzi mu Burundi HCR Brigitte Mukanga Eno. Igituma rero ngo nuko ibitigira biduga ku mwanya kandi biduga ku muvuduko udasanzwe, ngo n'ubu ngo hariho abaguma bajabuka baza. Nayo rero ngo iyo miryango irenga ibihumbi 6 imaze gushika mu Burundi, wirakeneye ubufasha bwihuta, ari naho bagiye kwifatanya na leta y'u Burundi cyo kimwe n'ayandi mashirahamwe mva makungu asanzwe afasha mu iterambere ry'u Burundi kugira ngo izo mpunzi zihabwe ubutabazi. Leta y'u Burundi rero iremera itegeko rigenga impunzi hamwe no kwakira impunzi zimaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Mbere igiye gushiraho urwego rukurikirana ivyabo bariko barasaba ubuhungiro hamwe no kuborohereza bafatanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR. Impunzi zaje rero mu Burundi ngo zaje vuba, ngo zizohindurwa zihindurirwe ikibanza zijanwe imusenyi mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kugira ngo kubahiriza amategeko mpuzamakungu ajeje gukingira impunzi. Leta itera akamo abo bose bashaka guterera canke abigenga, abiteza imbere, amadini gufatanya na leta mu kwakira izo mpunzi z'abantu bahunze intambara yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nayo umushikiranganje mu vyajeje harimwo amasoko ntanganguvu avuga yuko wa mukongomani yemerera umukuru w'igihugu yuko agiye kuzana igitoro mu Burundi, ndetse akakizana ku ideni kandi bakakimugurira igice kimwe bamuriha mu marundi. Ngo barasinye kontra n'uyo mukongomani, ariko ngo n'ubu baracarindiriye yuko azana igitoro. Mukaba mwibuka yuko uwo mukongomani aheruka kuboneka mu kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze mu mpera z'umwaka wa 2024 avuga ko yari yipfuza kuzana ibitoro mu Burundi, ariko ngo intwaro zitari ziriko ziramworohereza. Hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12
kabiri mu mwaka uheze. Muti rero vyagenze gute? Mu kiganiro umushikiranganji yahaye ikinyamakuru Yaga bamubajije Ibrahim Uwizeye mu vyajeje harimo amasoko ntanganguvu, bakaba bamubajije yuko muri ya misi uwo munyekongo Blaise Ibonime yabwiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati nkicumva mu binyamakuru ko mu Burundi hari ikibazo c'igitoro, ngo nanje naciye nza ngo ndabico noterera. Mu kiganiro rero cihariye uyu mushikiranganji yahaye ikinyamakuru Yaga akaba yavuze yuko ngo twaramwakiriye turamwumviriza, aratubwira yuko tuzozagiranira amasezerano kandi azotuzanira igitoro igice kimwe tukamuriha mu mafaranga y'amarundi, wikindi tukamuriha mu madolari. Akabandanya asigura ati twarasinyaniye amakontra nawe turarindiriye ko azana igitoro buri mwaka wose iyo kirondererako cyaye buri mwanya wose iyo kironkerako, niyo yagishikana tuzoca turaba tuzaturaba ibitwega kugira ngo ku ruhande rwa leta, ku ruhande rw'u Burundi, abarundi baronke igitoro. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye akaba yavuze kandi ko hari umugambi wo guhingura igitoro mu Burundi. Ivyo rero ngo bizoca mu masezerano Uburundi buheruka kugiranira na Tanzania gushiraho umuringoti uzana ibihingurwamwo igitoro crude oil biva muri Tanzania biza mu Burundi. Yasiguye kandi asigurira ico kinyamakuru yuko hariho abikorera utwabo bariko barasaba ko boza i Bujumbura bagategura ihinguriro ry'igitoro, mugabo mu gihe hariho ivyo cohingurirwamwo crude oil itariki 29/0/2025 ngo umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu w'u Burundi yafatanije na mugenzi wo muri Tanzania bakaba barateye umukono ku masezerano yo gushiraho umuringoti wubizana bivuye muri Tanzania. Akavuga ati twavuganye ko tuzoshiraho umugwi uvyiga mu maguru masha, rero ngo azoca ahamagara abafise uwo mugambi mu guhingura ico gitoro ngo yumve ko umugambi umeze neza, abumvishe yuko umugambi ari uwo gushigikira, ngo ico rero ngo nicahingurirwa mu Burundi kizodandazwa ngaha nyene mu Burundi mbere no mu bindi bihugu bibanye. Kubw'umushikiranganje Ibrahim Uwizeye uwo mugambi uje gutorera inyishu irama ikibazo c'igitoro gisanzwe kiri mu Burundi, ndetse ngo n'igihugu kinaharonkere igitoro gishobora gushora mu mahanga. Amashirahamwe nayo ajejwe kunguruza abantu asabwa yuko kuraba yuko igitoro bahabwa na Sopebo bagikoresha ico gitoro nyene kiba caragenewe arico cyo kunguruza abantu. Ivyo vyashikirijwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi General Major de Police Joseph Ninteretse hari mu nama abajeje umutekano bagiraniye n'abajeje kunguruza abantu mu kwezi guheze ukwezi kwa mbere. Byinshi rero bakaba barabiganiriye, awo murongozi wo mu gipolisi akaba asigura ko mu ntumbero yo kugira ngo abene igihugu biyunguruze neza hari abantu bemerewe nk'amaritiro 5,000 y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kugira ngo bunguruze abantu babavana i Bujumbura babadugana mu ntara zo hagati mu gihugu. Ngo hari n'abandi rero baronse igitoro kingana uko nyene bunguruza abantu aho mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'abandi baronka amaritiro 50 ku munsi kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu hagati mu gisagara ca Bujumbura rworohe. Joseph Ninteretse akabandanya asigura ko ico gitoro kugira ngo bagihabwe abatwara abantu bari biyemeje yuko baravuga yuko imiduga bafise amabarabara bazofata naho bazoshika basanzwe baraharuye neza yuko bizogenda neza. Akavuga ko hari abunguruza abantu bari bavuze ko baronse amaritiro 5,000 bazogira amaturu 15 ku munsi, ariko ngo ku rubuga siko bimeze. Usanga rero ngo abajana abantu mu gihugu hagati bavuze ko bafise imiduga 5, 10 canke 10 n'iyindi, ariko gasanga hakora 3 gusa canke 4, izindi sinzi ko ziba zaragwaye canke ziba zagize ikindi kibazo. Mugabo ngo duca twibaza duti none igitoro cari kigenewe izo modoka gica kija hehe? Uwo muyobozi rero akaba atanga kandi akarorero k'amabisi akorera mu gisagara ca Bujumbura aho usanga yategerezwa gushikana abantu
nko mu Kinama ariko akagarukira ku bituro byitiriwe umwami Khaled, ku bitaro byitiriwe umwami Khaled, agaca yiyururukiriza abantu atabashikanye aho yategerezwa kubashikana, abakabesha ngo bagize ya turu naho bagize demi-tour. Ninteretse rero yavuze ko uko ari ukugirira nabi abenegihugu, kuko ngo abo bategerezwa gukatira muri ville, haba hari abantu barindiriye ngo babasubize mu gisagara cyangwa babasubize mu makartier basanzwe bavuyemo. Agasaba abajeje umutekano, intwaro n'abanyagihugu bwabo gucunga kugira ngo imodoka izofatwa yakwe ubwo burenganzira bwo kuronswa igitoro, kuko ngo iba iriko iratoba aho gufasha. Uwo murongozi wo mu gipolisi agasaba kandi ko amashyirahamwe yunguruza abantu ahabwa igitoro na Sopebu yosuzuma neza ko igikorwa canke ico igitoro gikora arico nyene cagenewe, kuko ngo basanze hari abaca abakividura bakaja kukidandaza ku mahera menshi cane muri rwa rudandazwa rwo mu Kinywabi. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imigenderanire no kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere, aho ngo bavuga bati nta ndege ya Rwandair yabujije kugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Hirya no hino rero mu migwi itandukanye mu magrupe y'urubuga rwa WhatsApp hakaba hariko hazunguruka ubutumwa buvuga yuko indege ya Rwandair ihejeje kubuzwa kugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yasubiye inyuma kuri uyu wa 19 Ruhuhuma 2025. Ivyo rero ngo bikaba atari byo, ayo makuru abantu bakaba bariko bayakwiragiza ari ikinyoma. Inkuru y'imvaho rero ikabivuga yuko ukuri canke ibinyoma bibandanya bica ku mbuga ngurukana bumenyi, atari byo kwizera umuntu atabanje gusuzuma. Mu buyobozi rero bukuru bw'ico kibuga c'indege Autorité de l'Aviation Civile du Burundi, Ambassadeur Joel Nkurabagaya akaba abeshuza ivyo, akaba avuga yuko bitigeze biba ko atandege yabujijwe kugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye c'Ibujumbura. Akagira ati ngo ivyo nanje ndavyumvanye namwe, ariko akaba abwiriza abantu yuko batokwizera ibinyoma vyose babonye. Akavuga bati abakwiragiza inkuru nk'izo z'ibinyoma baba bafise ibindi bashaka gushikako, bisigura yuko ayo makuru aho wayabonye hose ari ikinyoma cambaye ubusa. Atandege ya Rwandair yigeze ibuzwa kugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Akaba rero yareka vyishura ku mumenyesha makuru w'ikinyamakuru co ngaha mu Burundi. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu hariya muri Ukraine, aho perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yagiriza Vladimir Zelensky yuko ariwe yatanguje ingwano kandi yarose akaryo keza kugira ngo iyi ngwano yihagarike, maze akanga. Ivyo rero umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yabimenyesheje inyuma yuko perezida Vladimir Zelensky yidoze avuga yuko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya bagiye guhura baganire ku mutekano wo muri Ukraine, ariko bakaba bibagiye gushiramo Ukraine, ndetse akavuga yuko batazemera ibizoba bivuye muri ivyo biganiro mu gihe bitazoba vyorohereza Ukraine. Donald Trump rero akaba yishuye uwa Ukraine avuga ati narumvise yuko yidoga, avuga yuko yakumiriwe mu biganiro, ariko yamaze imyaka 3 ahabwa amahirwe yo kugira ngo bagire ibiganiro ntiyabikora. Ikindi naco ngo niwe yatanguje intambara. Ibi rero bikaba vyasimbije umutima abantu hirya no hino, na cyane ibihugu vya Buraya bivuga yuko Ukraine igiye kugabanganwa, Ukraine bayitereranye bagiye kuyigabura, aho Donald Trump yavuze kandi yuko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky atari umukuru w'igihugu yatowe n'abenegihugu, kuko n'amatora yageze aho yo yateguye. Akavuga yuko igihugu ciwe kiri mu ntambara. Perezida rero Donald Trump akavuga yuko Vladimir Zelensky atari umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko, kandi akavuga yuko ibice 4% gusa by'abanya-Ukraine aribo bashigikiye uyu mukuru w'igihugu ca Ukraine muri iyi ntambara. Ni mu gihe rero abaserukira leta zunze ubumwe za Amerika n'abaserukira Uburusiya mu bijanye n'imigenderanire baherutse guhurira i Riyadh hariya muri Arabia Saudite,
baganira ku bijanye n'umutekano ingene iyi ntambara iri muri Ukraine yorangira. Ukraine rero ikaba ivuga yuko muri ibi biganiro bayikumiriye bakongera bagakumira ibihugu vya Buraya kandi bitari bikwiye yuko babikumira mu gihe iyi ntambara yega bose, ariko Donald Trump akavuga yuko iyi ntambara baronse amahirwe yo kugira ngo bagarukane amahoro canke baganire, ariko ntibabikora. Akavuga yuko wewe akeneye kurangiza iyi ntambara kandi aba bose batabikoze kugira igihe bari bafise umwanya badakwiye kurira ngo bakumiriwe canke ntibahamagawe mu biganiro biriko biratunganwa hagati y'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro Donald Trump avuga yuko bigiye gutangura mu mpera zo ku kwezi nyene kwa Ruhuhuma uyu mwaka nyene turimo. Ntawuzi rero ikizova muri ibi biganiro, nta n'ubuzi yuko iyi ntambara izoca ihagarara, na cyane cyane yuko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky avuga yuko abizi neza yuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ata mugambi na mutonya afise wo kurangiza iyi ngwano, yuko ategekanya kuzobandanya iyi ngwano imaze guhitana abantu benshi cyane, ndetse igihugu cy'Uburusiya kimaze gutwara ibice by'ababa 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Turabashimiye mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa kane, tubifuriza kugira ibihe byiza. Imana ibahezagiraho muri hose, naho ubutaha muri burakeye ikurikira. Murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.